mwanya yagezweho ariko aravugwa irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu bariko marabana natwe makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umunota ku yundi ngaha kombonesha kuri yacu kandi yanyi ya ICTV. Mukuru w'urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi General Prime Niyongabo kuri uno wa 16 Rusama umwaka wa 2022 yateye iteka ibirori vyo kugurura icese amahiganwa arangiza umwaka w'inyigisho n'imyimenyerezo ahuza imice n'imigwi itandukanye y'abasirikare bo mu makambi mu gihugu c'u Burundi mw'ikambi ya gisirikare Igitega Centre Commando. Urongo igisata c'inyigisho za gisirikare imyimenyerezo n'ibikorwa vyo kwivuna umwansi G3 mu gisirikare c'u Burundi General de Brigade Barandereka Teresfore kaba yavuze ko ayo mahiganwa azobagizwe no guca ku mugozi, gusimba ibitego, guhiganwa kurasa abagema ku metero 200, kwiruka ibirometero 8 na 17 bafise inkoho n'ibindi vyankenerwa bikaba bizomara imisi 5. General de Brigade Barandereka Teresfore akaba yasavye abo basirikare kuzokwerekana ubuhinga basanganywe bahiganwe badahezanyayo bongere barangwe n'umutima w'urukundo. General Prime Niyongabo akaba yamenyesheje ko ayo mahiganwa ari akaryo keza ko gutsimbataza muri abo basirikare umutima w'ubuhizi n'ubutwari, umutima wo gukunda ibikorwa, kwihangana mu bihe bigoye, kwiyumvamwo urwego rwa gisirikare, gukunda igihugu cabibarutse bakagikingira bakanacihebera, aho nabasaba gushigikira ibikorwa vy'iterambere rusangi gutyo abene igihugu baheze babone kubizera gusumvya. Mu mahiganwa yo kwiruka abigeme basiganwe ku birometero 6 aho Ngabiro wo kwishure ESO ariwe yabaye uwa mbere ku minota 25 amasegonda 25 n'ibice 24. Mu bagabo birutse ku birometero 8 witwa Afashimana niwe yabaye wa mbere aho yahirutse ku mwanya w'iminota 25 amasegonda 41 n'ibice 20. Ivyo birori bikatangujwe ni defile y'abasirikare. Kaze mu kiganiro ugoniki c'uyu munsi, ikiganiro kiza gushimikira ku rwego rushasha rwa gisirikare rugiye gushigwaho urwego bise FRAD mu rurimi rw'igifaransa mu mfunyapfunyoni, nyuma yaho inama nshinga amateka yemereje integuro y'itegeko rizogenga urwo rwego. Naho bamwe mu bashinga amateka bagaragaje amakenga yabo, nticabujije ko baryemeza 100%. Hari kuwa 11 ndamukiza uwo mwaka aho umushikiranganje wo kwivuna abansi yariko arisigurira abashinga amateka amakenga canke icizere kuri urwo rwego. Nivyo turindiriye ku batumire bacu, abo nabo ni Petero Karaveri Nahimana rongoye umugambwe Sahwanya Frodebu. Mwiriwe Nahimana, nakaze kuri Radio Murisha. Amahoro neza n'abatubiriza bose, nagize amahoro meza. Ubwo n'amahoro. Pacifique Ninazwe n'umutumire wundi arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique, mwiriwe nakaze kuri Radio Murisha. Mwiriwe neza, naje ndabaramukije kandi ndaramukije bariko baratwumviriza. Ahoro gose. Gerard Birantamije umwigisha muri za kaminuza, inzobere muri iki bijanye n'inzego z'umutekano. Gerard, mwiriwe nakaze mu kiganiro ugoniki. Mwiriwe neza kade, ndakuramukije ndamutse nawe ariko baratwumviriza ndetse nabo tuza gusangira ikiyago. Nahoro cane. Inki mu buhinga bw'ivyuma ni Aderare Bimazubute, niwe amfasha kugira amajwi abashikire. Nanje nkaba ndi Arcade Havyarimana. Mu gutangura ariko mpere iwanyu Petero Karaveri Nahimana, mwebwe mwarabaye umushinga amateka rujya rwego muraruzi, insiguro gatoyi muduhe mwebwe ko mwabaye umushinga amateka bigenda gute muri rujya rwego ngo habe impari ku nteguro y'itegeko kanaka ariko bageze gutora ugasanga batoye 100%. Iko vyabaye kuri iyi nteguro? Ego ndi mu Burundi, mugana general ne mu mahanga, ndi mpunzi. Murakoze kumaza ico kibazo. Ico no kumenyesha nuko kubyo nzi cane nzi nuko aho twari Arusha
icyo kibazo cy'ingene urwego rwa gisirikare rwotunganya twagihaririye ko cyane kuko naguciriyemo nibaza ko mutumvise ikibazo canje nacyumvise neza kandi nca ndakigarukako hanyuma jewe nari mu murwi ujejwe ibibazo bya gisirikare n'igipolisi nserukiramugambi Sonya-Frodebu Arusha n'ibyanditse mu ibwirizwa shingiro ndabizi neza kuko nitwe twabyanditse rero inama nshingamateka iriko iraharira ku bibazo byerekeye igisirikare no gusigura yuko bateza kwisunga ibyanditse mu ibwirizwa shingiro ivyo ndabizi neza cyane nyene byanditse rero nyene babihaririye birashika mu nama nshingamateka bagaharira nkumbure ndabyumve kimwe ariko urambwira ati mpisiguro y'ingene batabyumvikanako iyo nama ntayo nakurikiranye neza ngo numve ibyo batumvikanye ibyo ari byo ariko icyo novuga nuko mu byiza bari kuraba ibyanditse mu ibwirizwa shingiro akaba ari byo bakurikiza nani nyene bahaririye jewe sinabumvirije neza ngo menye ibyo batumvikana ibyo ari byo iyo yari iyo muri rusange nyene noneho kuri iyo nteguro rero y'iryo tegeko ni mwebwe mu mugambwe Sahwanya-Frodebu muti mwari muri urwo rwego nako mwari mu mugwi uraba ivyo bibazo bijanye na gisirikare tubwire muhagaze he mwebwe kuri iyi nteguro y'iri tegeko ishiraho urwego rushasha rwa gisirikare nibyo kuko nukwitonda kubera kuko mu butumire waduhaye watubwiye yuko ari integuro y'itegeko mu gihe rero wavuze ko nabaye no mu nama nshingamateka n'ibyo narabaye ndazi nyene amategeko atogwa mu gihe ikiri integuro abantu bose barafite icyo barivuga ko haba mu nama nshingamateka haba muri sena haba n'abatari mu nama nshingamateka nk'uko natwebwe turiko turabikora mu gihe ryamaze ku itegeko umukuru w'igihugu akarishyira ku mukono urumva ricari bicika itegeko na hene abanyagihugu barafite icyo babivugako mugabo gushika uno munsi mwe ntimwambwiye muti ubu ryaramaze ku itegeko turacyari mu nteguro nico gituma rero burya nguma mvuga nisunga iby'amategeko avuga ariko ku by'amategeko avuga numvise ibyavuzwe ibivugwa ku byo nzi igisirikare cyo twita force de défense nationale ibikigenga biriyo mu ibwirizwa shingiro biratomoye neza cyane rwose ku byo numvise hariho projet de loi integuro y'itegeko ivuga yuko bashizeho ikindi bita FRAD force de réserve et de développement ibintu bimeze gutyo ibyo narabyumvise kandi narabisomye no mu binyamakuru ego icyo nacyumvise kandi narabisomye numvise ibivugwa gasi ndabona iryo tegeko neza nyene bazorisi nyene rimeze iyo FRAD ntishobora kwitwa urwego rwa gisirikare ntibishoboka ibyo mu ibwirizwa shingiro ntibishoboka ivyo nivyo nokubwira mugabo turarindiriye yuko itegeko nyategeko risohoka canke abafise iyo icyo bita projet de loi bakavyerekana neza kugira umuntu agira icyo abivuzeko ibindi ngira ngo turashobora kubivuga mu ndagusabe gato ubungira mpe ijambo Pacifique Ninahazwe ubanze uve ku murongo uca usubira uhamagare kandi turabe ko ijwi ryoba ryiza gusumba ucuga usanga Pacifique ari we ariko aravuga muzo wamukoze kubera ndumva ko akirimwo ibijwangarara Bakoze mugu urindira reka mbe ndaja kwa Pacifique Ninahazwe nk'umwe mu bari mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu iyi nteguro y'itegeko mwebwe mwayakiriye gute musoma mwiki nk'umwe mu bakurikiranira hafi ibihanze Burundi n'abarundi ego murakoze je nanje narakurikiye ibyagiye biravugwa kuri kino kibazo mpereye aho
Petero Karaveri Nahimana anahereje, hariho ikintu gisigaye gitangaje ubu, nuko mu nama nshingamateka bariga integuro z'amategeko, ariko ugasanga ntibisigaye byoroshe kuronka bwe mu gifaransa ngo ayo matexte, ivyo vyandiko ntusanga ubu vyoroshe rwose ko turonka ico kintu abashingamateka bamwe baraharirako. Kenshi dusanga dusigarana amajambo abantu bavuze kubera ko vyo biba vyaciye mu bimenyeshamakuru, mu buhinga ngurukanabumenyi, umuntu agakurikira ivyo umushikiranganji yagiye yavuze, umuntu agakurikira ivyo abashingamateka babajije, ariko mbona bisigaye bitera bigorana ko abanyagihugu baca baronka ivyo nyene abashingamateka bariko barigirako. Imbere yuko ninjira nyene mu kibazo nyezina, nimba bo mu nama nshingamateka bakurikira nk'ibi biganiro barakwiye kubikosora. Iyo itegeko bariko bararyiga si itegeko ry'ikinyegero, ni itegeko ry'abarundi bose, riba rikwiye kuca rishyirwa ku mbuga ngurukanabumenyi z'inama nshingamateka na nkenguzamateka, maze n'abanyagihugu twese tugakurikira ibintu biri muri ayo mategeko ivyo ari vyo. Murumva ko bitangaje bumvise nk'umukuru w'umugambwe nka Frodebu ari mu gihugu nawe akavuga ati sindabona aho ivyo bintu vyanditse, iryo tegeko ryo nyene sindaribona. Ku kijanye n'uko ikiri integuro y'itegeko n'uko biraba itegeko vyarizwe mu nama nshingamateka bararyemeza, mu nama nkenguzamateka bararyemeza, ni ukuvuga ko rishobora kuba rigeze aho turindiriye ko umukuru w'igihugu arishira ku mukono canke amaze kumviriza amakenga ariho, birashoboka ko yorisubizayo, navyo arabifitiye ububasha, ariko aho niho rigeze ubu, risa nuko rigeze aho umukuru w'igihugu arishira ku mukono. Twavyakiriye gute ivyo bintu? Ngaho umuntu yovuga bwa mbere ko bino bibazo, ibintu byose bijanye n'igisirikare mu Burundi ari bibazo abatwara bakwiye kwama bitondera igihe cyose bagiye kubikorako, kubera ko mu myaka myinshi cyane y'injyane z'u Burundi ikibazo cy'igisirikare cyari ikibazo gikomeye. Nico gituma atantwaro nimwe yo kwigera bere n'ibi bintu byihutisha bitumvirije ko impande zitandukanye, na cyane cyane aba batavuga rumwe n'ubutegetsi, abafise ubutegetsi bakumva ko bagiye gufata ingingo ihumuriza bose, kuko bateza gufata ingingo z'umutekano iyo bazifatiye abarundi bose bakumva ko bahumurijwe. Nibutse kandi ko ivyo gufata ingingo mu by'umutekano ivyo babifitiye ububasha. Igikorwa ca mbere c'ubutegetsi mu bihugu byose vyo kw'isi ni ugushiraho umutekano mu gihugu, ni ugukingira abantu n'ibintu mu gihugu. Barafise ubwo bubasha bwo gufata ingingo zijanye no gutunganya inzego z'umutekano, ariko babikore bisunze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, amasezerano yarusha, ntibaze gukora ibintu bisubira kutujyanisha. Mbega gushiraho urwego nk'ubwo mu gihe nk'iki bishobora gusigura iki? Hari ikibazo twabonye cagiye kirakomera guhera cyane cyane nyuma y'amatora mu 2010, aho muri CNDD-FDD bagumye batera bagwiza ibintu byo kwigisha bya gisirikare imbonerakure. Abantu baribuka guhera mu 2011 bitera biduga bikaza gukomera mu 2014, havugwa ko hari imbonerakure zatwawe mu buseruko bwa Kongo ahitwa Kiriba Ondesi, bakagenda kwigishwa ivya gisirikare. Ico gihe abandi bose basigaye batari muri CNDD-FDD bagira bati none ubutegetsi bwoba bubona budafise inzego z'umutekano zikwiye, igisirikare dufise, igipolisi dufise, inzego z'iperereza, vyoba bidakwiye ku buryo CNDD-FDD ikenera izindi nzego zifise ibigwanisho zize ivya gisirikare. Ico kibazo cagumye aho mu mwanya wa mbere baraharira, muribuka banapfunga Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yari yabisize ahabona, bavuga ko ivyo bintu atari vyo, ari ububeshi, ariko mu nyuma biratera biraboneka gose. Amaradiyo yuka RPA, Isanganiro, Bonesha baravyemeza mu matohoza bari bakoze, gushika naho RFI y'abafaransa nayo nyene ivyerekana gose. Ikinyamakuru Iwacu kirerekana amafoto y'ahariko harabera uko kwigisha imbonerakure vya gisirikare. Ikibazo kiramenyekana vy'ukuri ko cyari ico vyari vyo abo bantu bize vya gisirikare. Inyuma y'ibihumbi 2015 mu gihugu mu mihingo myinshi y'u Burundi hagumye havugwa imbonerakure zigishwe vy'igisoda. Mu bihe haba hateye nk'imigwi y'abagwanyi, twarabona aho berekana imbonerakure
zifise inkoho zagiye kugwana nabo bagwanyi. Muribuka ivyigeze kubera mu kibira bavuga ko hari position y'igisirikare cy'u Burundi yatebaho mu kibira, hakaboneka amafoto y'imbonerakure zari aho hantu zambaye imyambaro y'igisoda zifite n'inkoho mugabo batambaye ibirato vy'igisirikare. Muri iyi minsi havuga imbonerakure ziherekeza abasoda mu ngwano ziba ziriko zibera muri Kongo, aho igisoda cy'u Burundi kigenda kugwana na Leta Tabara, kandi hakavugwa amazina y'imbonerakure usanga ziriko zirapfirayo. Ni ngaho rero umuntu aca yibaza ati mbega ibi bivugwa vya fraude si urwenge ruje kugira ngo bimwe byo kwigisha ivya gisirikare imbonerakure ubu bikogwe vyitwa ko bishigikiwe n'amategeko, ariko kuba ari kubandanya bimwe CNDD-FDD yari isanzwe ifise. Ico kibazo kica kiza kinakomera turavye nk'ivy'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo amaze imisi avuga mu makomine atandukanye y'igihugu ariko aragendera, aho nko mu ikomine imwe yo muri Bujumbura Rirare ho yubahutse kuvuga ko CNDD-FDD atari umugambwe gusa ahubwo ari igihugu, kandi kugwaruka bagiye kugwigisha amateka y'igihugu na cyane cyane amateka y'urugamba wa CNDD-FDD. Aho kenshi muri ayo makomine twumva imbonerakure zitegurwa kuja kwinjira muri urwo rwego rwa gisirikare. Ivyo bica biza bitera amakenga, kuko umuntu aca yibaza ati none ya fraude ni iy'abarundi bose izokwisunga ivyagiye biraganirwa yarusha be n'ivyitwa shingiro canke n'urwego rugenewe cane cane imbonerakure za CNDD-FDD. Ingaha amakenga yaca hagaze. Gerard Birantamije, mwebwe ukungene urwego rwa gisirikare rusanzwe rwubatse rutunganijwe eka kumbure nk'izindi nzego z'umutekano, hari imvo n'imvano mwebwe mubona mukoresheje ubuhinga n'ubumenyi mufise yuko hari hakwiye gushigwaho urwego rundi rushasha, urwego rwa gisirikare iruhande y'urwego rwa gisirikare rwari rusanzwe ruhari? Murakoze, ico kibazo coroshe kwishura wanashaka, kuko ubwa mbere ho nuko urwo rwego fraude bavuga rwasiguwe n'umuntu aserukira leta, ni ukuvuga ko ari umugambi wa leta, ni nk'indi migambi ya leta ihaba abashikiranganji bashikiriza. Bivuga ko rero uwo mugambi uba uje gutorera inyishu ikibazo kiba kihari. Ahantu umuntu aravye rero uwo mugambi, umuntu utabona ko mu Burundi ari ikibazo cy'umutekano, kuko leta ntishobora kugira umugambi wo kushiraho urundi rwego rw'umutekano mu gihe izindi nzego zihari ziba zatanze inyishu ikwiye mu bijanye no gukingira umutekano w'abanyagihugu. Ico ni cambere. Ikibazo rero umuntu ashobora kwibaza, yo kwibaza ati none urwo rwego rwoba rukenewe cyane gushikaho rugirwa umugambi wihuta wa leta koko? Ngerageje kwishusha ico kibazo, hari ibintu vyinshi vyerekana ko uwo mugambi utari umugambi wa leta wihuta ku bwanje, kuko leta ntisiba gushikiriza ko umutekano wifashe neza mu gihugu cose. Ico ni cambere. Ca kabiri, nta na rimwe leta yigeze ivuga ko umutekano udacungewe neza mu gihugu cose n'inzego zibijejwe, ni ukuvuga igisirikare, igipolisi, iperereza, abarongoye intwaro, ivyo bita police administrative nk'akarorero mu gifaransa. Musanze muzi kandi ko hariho n'umugwi bita nyabune cyangwa umugwi rusangi w'umutekano, ico bita mu gifaransa comité mixte de sécurité humaine, isanzwe ihari, aho abanyagihugu, abajeje intwaro, inzego z'umutekano, ubutungane, amashirahamwe adahana inyungu za politike n'abandi bantu benshi usanga bahurikiyemo kugira ngo bose bashobore kuvugana ibijanye n'umutekano w'ahantu baba bari. Hari ishobora kuba bitagenda neza, mugabo uwo mugwi wo urahari kandi ufise intumbero nk'iyi. Ikindi nuko hari ndetse hari ivyo dusanga mu gitabo mu migambi yagira ashirwaho na leta. Mu 2015 bashyizeho igitabo c'ingo, ico bita cahier de ménage. Umuryango wose ubwirizwa gutunga muhira kugira ngo wandikemwo abaje kugendera canke abazi b'indaro. Uravye neza rero, ndetse muri ivyo byose hariho
n'urundi rwego rwari rusanzwe rujejwe kuraba abantu bose bahoze bagwana mu gisirikare ca leta cyangwa bagwana muri iyo migwi ivyo bita direction générale des anciens combattants. Rero urazi ibintu byose nta kintu na kimwe cerekana neza igituma ubwo rwego rwojaho ubu uretse ko mu itegeko rigenga igisirikare ryo mu 2017 ryatowe kuri leta nkuru nziza harimwo ama article zingene bocita mu kirundi article ingingo canke cyane ingingo nakibuze ingingo zitatu zivuga ubwo rwego. Niho rero uravye ivyavuzwe mu nteguro y'iryo bwirizwa n'ibiri muri izo ngingo ushobora kubona yuko ari umugambi hasanzwe uretse ko iryo tegeko ritaje ryisunga ivyanditse mu itegeko rigenga igisirikare kuko mu itegeko rigenga igisirikare bavuga yuko abo bantu bazoba bagengwa n'ico bita mu gifaransa texte réglementaire. Texte réglementaire iratanye n'itegeko. Ico ni ca mbere nobanza kuvuga kuri ico kibazo bambajije. Amakenga rero ntashobora kubura mu gihe habashizeho urwego rwa gisirikare ruje bavuga ko ruzoba ari mu rwego rusanzwe rwa gisirikare kandi rutazoba rugengwa n'amategeko y'igisirikare. Niho hari ikibazo nyamukuru kuko ubiravye urabona neza yuko hariho ikintu kinyegeje kidaseruka kitavugwa neza ahantu nk'umuntu yovuga ivyavugiwe mu namashinga bateka nkuko Pasika yavuze ko nta bantu benshi turaronka iyo nteguro ariko urabona ko bavuga yuko abo basirikare b'inkorera bushake niko novyita ko bavuga yuko bazora volontaire canke aba stagiaire bivuga ko bazokorera ubusa. Sinabura rero ingene nk'umuntu yahora ari generale mu gisirikare kubera agiye mu karuhuko yuko azomara imyaka 2 bavuga ko azomara imyaka 2 mu itegeko inyuma yuko arangije ikiringo ciwe nk'uwo muntu ko azoca kuja muri uwo mugwi w'abo bantu bakorera bushake agakorera ubusa nk'uko babivuga. Kwa kabiri bazoronswa inyigisho za gisirikare. Aho naho nyene hari kibazo umuntu yahora mu musirikare asubira kuronsa inyigisho za gisirikare gute? Ni kibazo gikomeye kitoroshe gusigura kuko abasanzwe yarafise izo nyigisho zindi bamuha nizahe zimeze gute ivyo byose ntibitomoye muri iyo nteguro ko twumvise bavuga. Bazoba bafise mu byo bajejwe ibintu bindi nko gukundisha abarundi igihugu, bazoba bajeje ibintu vy'iterambere. Umuntu ashobora kwibaza ko abarongoye intwaro, abajeje indero, abajeje iterambere bananiwe gushikaho bavuga bati ubu rero tuzobashira ko abantu bitwaje abafise intwaro nkuko bavuga inkoho kugira ngo bashobore kumva ivyo bintu neza. Umva hari ikibazo kuvuga yuko ubwo rwego rwajeje gukundisha abantu igihugu nkuko umengo inzego zari zihasanzwe ntizishobora kwigisha gukunda abantu igihugu. Haba hari ikibazo mu kurangiza novuga nti hariho ibibazo bindi umuntu yagiye arabona muri rusange n'igihe bagira izo bita integration bavanga igisirikare harabayeho ibintu bitagaragara bitaboneka neza ingene abantu bavanzwe bagiye gukorana kuko muribuka yuko nk'abantu bahoze bagwana muri CNDD-FDD baciye bakora umugwi witwa Nonoka bagiramo siporo bagaca bava muri ahantu hose abantu bahora bahurira ari abasirikare y'amamesi bakaza guhurira mu mugwi wabo aho bavugana ivyabo. Ubu naho bizoca bigenda gute mu gihe haje umugwi banze abahoze bagwana uvanzemwo abasirikare bakukurutse uvanzemwo ndetse n'abanyagihugu ko hariho n'abanyagihugu bavyishakiye muri iryo tegeko niko bavuga les citoyens formés militairement par la FDN. Ivyo byose nibazo umuntu ashobora kwibaza. Cyanyuma no rangiriza ko ndetse nuko amakuru yo mu gihugu arerekana ko hari umugwi uhari
wamaze no kurengera izo nzego z'umutekano umugwi nawo n'umugwi w'imbonerakure turabona bakubise n'abasirikare bakubise n'abapolisi bababoshe uretse ivyo ko bama bagira n'amadefile bakavyerekana yuko ari abantu bari ngaho kandi bari urwego rw'igisirikare ruri ngaho rugengwa n'umugambwe gusa ivyo byose rero bica bituma umuntu yumvira ati aho uraho iryo tegeko sirije rizanye ineza uravye ivyo byose mejije kuvuga ngana ndageza ngaho koze muti iyo nteguro y'itegeko ntiyo wari yizanye ikintu ciza Pierre Claver Nahimana numvise muvuga muti ntibishoboka nta rundi rwego rwa gisirikare rushobora gushingwaho sinzi ko ariko nabategereyemo dusigure ego nababwiye yuko burya ibiri mu ibwirizwa shingiro bigenga gisirikare ndabizi neza aho twabishiraho niho narindi naho narimo n'amashinga amateka nabikurikiranye neza usomye neza baragusigurira yuko igisirikare n'igipolisi icyo twita force de défense nationale du Burundi na police nationale du Burundi ntajamwo abantu bazwi kandi ce sont des corps professionnels no kuvuga ni inzego zibigira umwuga nico bagira niko ibwirizwa shingiro ribivuga niko ribisigura niko ndavuga biri mu mategeko kandi bakubwira yuko atamusivile aja muri izo nzego ntushobora ko uri umugambwe canke uri umusivile canke wibereye mu biro uri muri societe civile kugira ngo jewe ndi muri izo nzego za gisirikare n'igipolisi ntushobora rero no gushiraho itegeko rituma abasivile n'abaki bagenda mu gisirikare mugabo bakagura abasivile ibyo ntibibaho wewe uvuze uti nshaka yuko igisirikare caguka kigakomera kuko kugira gikore ivyangombwa byose biteza gukorwa uracagura ukajanamwo abasivile kuko abasivile batoye babakira abasivile mugabo binjiye mu gisirikare bacika abasoda bigishwa ibya gisoda ntibashobora kubana bitwa abasivile baca rero binjira muri urwo rwego rwa gisoda ubu rwego rwa gisoda ntibavuga ngo turashobora kugira urundi rwego rurimwo abasivile ntibibaho mugabo tubitegere neza burya ngira ngo confusion ahiri nuko igisoda force de défense nationale kiri mu bushikiranganji burayi bw'igisoda mukabo bukaraba n'abanshe combattant ministère de la défense nationale et des anciens combattants nk'uko tubizi mu bindi bihugu ministère de la défense ifise ibindi bibazo bayishinze irashobora gutunganya itegeko rindi biraba ibyo bindi bayishinze nk'ibyo kwigisha abasivile ibyo gukunda igihugu imyimenyerezo babaha kugira bakunda igihugu ivyigwa babaha kugira bakunda igihugu ivyo n'ibindi bintu ivyo barashobora kubitegurira itegeko rigatumuka neza ivyo bagiye gukora muga ntibashobora guca bavuga bati abo bantu twigishije bakunda igihugu bagira gute bazogira imyimenyerezo nini bacisha abasoda ivyo bwirizwa shingiro ntibikwemerera ko igisoda kirafise amategeko akigenga ntibyumvikana rero ngene nkumbure wofata abasivile ngo bajane mu gisoda cyo babwira ngo genda kugwana hariya atabyo bazi nico gisoda coca gitsindwa nico gitubwirizwa shingiro rikingira gose igisoda rigakingira cane gose igipolisi rero no kumenya ibyo turiko turavuga ivyo ari byo nico gituma navuze nti mu gihe nkumbure iryo bwirizwa tutarabona neza nyene ripanze nkumbure ntidushobora kubiharira neza ngo twumve ibyo ari byo ariko iconzi ibwirizwa bita loi organique rikomoka ku ibwirizwa shingiro rigenga igisoda force de défense nationale ntushobora kubicanganya n'ivyo bavuga bati kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu ivyo byo gukundisha igihugu n'ibintu bikomeye cane rwose bitegerezwa gukorwa mu gihugu mugabo ntidushobora kubicanga n'iby'igisoda ntibikunda mu gisoda bararonka inyigisho zo gukunda igihugu, mugabo ntibishobora kubicanga n'inyigisho ziteza guhabwa abasivile
imyimenyerezo bashobora kubaha, kuko mu bindi bihugu turazi neza yuko mu basivile aho babigisha n'imyimenyerezo umengo ni ya gisirikare, bwa ntucu bita ngo n'abasirikare, ntibikunda ivyo. Aho rero biva rero nyene iryo tegeko ryapfanzwe. Nababwiye nti jewe sindarisoma neza, nabonye na jewe ivyo banditse mu nyamakuru bavuga bati mu nama nshingamateka baraje ibibazo byinshi kuko bitatoye inyishu, gushika abashingamateka bavuga bati kubera impari zahabaye bararaba neza les textes d'application ingene zizogenda. Nukuvuga rero yuko hakiri ikintu abantu bakiyumvira, urumva ko no mu nama nshingamateka bavuze bati hari ibintu bidasobanutse neza. Ivyo rero nkumbure tuzobibona iryo tegeko rihabaye, hanyuma tumenye neza icyo twovuga gitomoye.